icyaha cyose ni icyaha ariko icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyane kese gikomeye niko mwacishizemo nabi gusa niko mwacishizemo nabi n'ahandi uzorabe nejo bidi hajya imana ikunda imara yakubi bambira imara yozona yama kwa muganga ariko utari imara yama kwa muganga misi yose wewe nturabikora wewe nturabikora oje navyo ndakora Yes, hoye ni minwa raba barayose barayimara. Abantu barankunda kandi barankwirikirana cyane vraiment. Asha, irari rero buri je mukobwa wa Berega habo Burundi kwirikirana wa cyane. Ese ubwo bibarigizo barige muri imbara yizomara nawe kujane. Ha, silida yako nta don fise ya y'uburayi. Iyo badayifise hoho nyene, ha. Nazo basamba etage kada bafise job w'indaya. Uzi katari indaya gahaburi bujumbura. Azofata indaya yikoreko. Ayikubite. Kila muntu wese no Beni oya reka si mpave ndabivuga cyane. Abatipe ni nk'aba bebe so ni kuvuga ko umutipe umudekesheje aba bebe neza. Uramufata ukuraruko. Ariko ko umukobwa niwe yigumura, umukobwa asanga uratashe murinze muryama ijoro ryose. Utanamukozeko. None nigika caza gusaba divorce. Yaramenyereye abatipe benshi nyene nk'abatwebwe hano. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Checking amakuru cyangwa kibazana bishambuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tumaze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Budey, umugani wa babandi kuri mikoro kumwe na Beni, behind the camera ni Juma Professional, navuga umutumire ni wawundi nyene ni Kersi. Turashari mu buzima bwiwe kuko turarabonye umenga n'umukobwa akunze kuboneka mu TV online menshi. Je kubganje narifuje kumenya ubuzima bwiwe, narifuje kumenya ikiri muri we, narifuje kumenya kuri we, timbega bimeze gute, bijya mbona n'ivyo mbega bimeze gute en general navuga bimeze gute kuri we, ubuzima bwiwe buhagaze gute. Yes, uno musi rero nashimye ko twogira navuga suite ikiganiro ko turabonye umenga abantu benshi cyane barakomantinze cyane gose. Bon rero bakomantinze nuvuga pa côté négative ni côté positive bivanye n'uko umuntu wari we wese atahura n'ukuntu umuntu abona ibintu. Hari n'abandi bantu batavyakiriye neza, arabavyakiriye neza. Bon de toutes les façons si ibintu byose wakora bishimwe na bose kandi de toutes les façons nta muntu numwe ashimwa na bose kandi simbisi yose naho umuntu yovuga ukuri ngo abantu bagushimiye. No musi rero nashimye ko tumuhamagara kandi Kersi atubwire kuvyerekeye rero feedback novuga ikiganiro ca mbere kuri yavyakiriye comment nambi zose nziza nambi zose kuna yavyakiriye hama tumenye byinshi kuri baraka konzo tumuha akanya abaramutse hama cyo tumenya byinshi. Kersi bite? Ni bon. Biraza neza. Meze neza. Uwa mukeye shapeti yangu. Jet petit yako. Bavuza neza. Suzuguye vyo. Abasi bose uri grand sere basi. Okay. Urakuze? Ndakuze sana. Urakuze sana. Yego. Ugeze myaka ingahe Kersi? C'est 42 ans. 42 ans. Yeah. Ah, okay, imyaka 42. Ukubwo n'uburenganzira bwawe ariko je mu mwengo urashari muto ariko bibaho. Ah, okay. Yes, ati rero je kubganje navuga ati kwanza sinomvugisha kwanza Kersi ntamuhaya umwanya kugira ngo aramutse abarukora dukurikirana nk'abakunzi ba Buja TV. Bakunzi ba Buja TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. So badanye mu kwirikirana basha. Guys, bandanye mu mukurikirana abasha niko bibabwira hama je voulais savoir mbega Kersi feedback ikiganiro ca mbere yimeze gute, yavyakiriye gute, ama comment ko abantu il y a ceux qui sont commentés négativement et n'abandi ba commenter positivement, mbega bimeze gute ku ruhande rwa positive n'urwande rwa negative? Bon, ni kuvuga ko umuntu ayiza comment abagukunda nashaka comment ati fa ati sindamukeneye ngaho none ukomantira iki utankunda arakuvuga bahunda kuko nawe yenda bakunda. Yes, ati rero kubgawe ati rero commentaires ziri negative naco zigutwaye ntaco zintwara ubwo nizo zishimisha kandi abantu banditse ibya positive nawe uva barashimisha muga ntaco binone uco uhindura ikibere uco bibakuramo ntibikunda none mbega ka commentaire yagutwengeje ni yawe commentaire zose hari commentaire yatwegeje ivuga ngo guri kuravuga ngo ntabwo ntafashanyo bagwaye kandi kujya bijondalitse basha jeje ko taxi yaguriye yere yagutwegeje igihe ratwegeje sara harashikara mu ijoro ndiko ndatwiga umuntu binandise basha oh my god problem cyane. Yes, ariko ku ruhande rwa Kersi ho yaraziravye comment zose yarazisomba yabonye gute abantu bavyakiriye gute muri rusange?
hariho abavyakiriye neza hariho abavyakiriye nabi hariho n'abavuga ngo buriko uravuga ngo hariya anye ngo hariya ngo ntibavuga hariya mu biharage ntibavuga bavuga ngo uri kusaba imbabazi ngo gufuka basha je sinafukamye mu mbabarire narasavye baze ko sinafukamye narasavye imbabazi ariko nizere ko urabona ko abantu bagukurikirana kandi bakunda cyane Kersi abantu barankunda kandi barankwirikirana cyane vraiment asha yarije rero burije mukobwa wa mbere gaha mu Burundi kwirikirana cyane sizi ko baze kubibona cyane ya none ni gikubwira no nk'abantu bagukurikirana uvuga Kersi abantu bankwirikirana nuko bandanya bankwirikirana Instagram yawe ukoresha na Facebook yego Instagram yitwa gute Facebook yitwa Kersi official ho hariho ngabusaga batazi kuntu Beni bigira vyandikwa rega ndabivuze uko so no kuvuga ko umuntu basi sidabasuzuguye hari umuntu ushobora gusaga atize Kersi ndazi katawodiyo narira kwandika official uca wadika o na F zibiri na C mu Kirundi na I na A na L dende yes kumbere bavyandika ko nyene ama bamufollowing ravuga Kersi kuri Instagram ayiwe hariho umuntu ushobora kumubwira uko ntatahura icari cyo bene ntavyumve bifanye n'uko hamenye na official cyo gisigura yego wanza ntamenye ukuntu bacandika sivyo ukakiyumva ati none akaca agenda akandika mu Kirundi nyene official yego so rukuvuga ikirere rukuvuga ikirere wadika o F zibiri ndende F zibiri ndende hamwe na I hamwe na C mu Kirundi hamwe na I hamwe na O na L ndende nyene guys urabona ko Kersi ni umuntu wa mbere novuga je kubganje agerageza kugira abwira abantu uvuga bamukurikirane ko byinshi cyane mbega kuri Instagram novugeze kwa followers bangana gute ni bake iko ni shashi ndi ndarayibuze iyo naho nafise ndarayibuze wifuza ko bakurikirana cyane cyane basha na page yaje none uzoruposta cyane ku buryo baronka ivyo baraba yo biryoshe bimeze neza cyane biryoshe bitwenza baryoherwe guys kumbure ari umuntu akubona uri kuravuga gaca gutahura ukundi kuntu Kersi ukuntu agaca gutahura ko ibibaza kuri gaca yibaza kuri indaya gute bivanya n'ukuntu uvuga ukuntu wewe wirekura ukuntu usigura ukuntu utahura ibintu wewe agaca kuvuga tujya mukobwa ivyo arivyo vyose ujya mukobwa n'indaya ndarabivuze bere reka rura darakazi kandi don mugihe ntatoranye de don y'uburaya nibaza yuko atabiyenzaho ya silida yako nta don fise y'uburaya iyo badayifise ho nyene raza basamba etage kada bafise job y'indaya kare atiyo nakazi mu wundi di don man hese ngo bibarigiza baharge mu rimbara yizomara nawe kujane reka ningorane kuko urya afise akazi kiwe nawe ufise akazi ko kwiba urya afise akazi kuburaya none bibaza ko ari inde azoharwa kurusha uwundi ndacagiye urabizi ko Yesu bafashe umuntu yasabanye wa mu mama yabwiye atuzi ko atarabikora nabo kushire kibuye nukuvuga ko rero uwuzi ko atari indaya gaha muri Bujumbura azofata indaya yikoreko ayikubite kila muntu wese no Beni oya reka si mpave ndabivuga cyane yes ku ruhande rwanje ndabuje ku bwanje mu rumenga nagutahuye impamvu bivuga ndagutahuye impamvu novuga kubitaho gatije ku bwanje sindi ndaya ariko jewe nk'abantu bagira novuga ivyo bintu urabatahura sivyo none ndabatahura kuko none sakazi none sintuze si don ne don bayibike kuko atari vyiza gutanga umubiri si vyiza birahano n'amategeko bagufasha gute si vyiza kandi nitanga isura nziza ku mukobwa ni cyaha kwiba ne cyatari cyaha bwira kwiba ariko cyatari cyaha mbwa gusambana nivyo bereka ko ari cyaha cyane beta kubazi kubera ko ujya mu mama ujya mugore yafashwa asambanye rikiye cyaha Yesu kiraboneka muri Bibiliya avuga ati gira ikiyara kibabariye icyaha cyose ni icyaha ariko icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyane gikomeye niko mwacishizemo nabi gusa niko mwacishizemo nabi nahandi uzorabe nejo bidi hajya Imana ikunda imara yakubi Imana yego nuko je uzobisigura gute kubera sibavu impamvu beshira barinda ama accident okay beshira barinda ingwara kubera iki urabwira imara yutsobona kwa muganga bwira Benishu urambwira imara yutsobona yama kwa muganga ariko utari imara yama kwa muganga misi yose
mugabo Kirsi dusubiye inyuma nuvuga Imana iradukunda twese Imana iradukunda twese ariko Imana yazanywe n'umunyavyaha man yego none ndakubaze none ubu bavugaga basha ko Imana ya iba avuga ubu ni Imana ya ninde Ninga nta numwe atari Imana ya Benisho none we nturabikora wewe nturabikora oje navyo ndakora Yes weho yari iminwa barababara yose barayimara Benisho vugisha ukuri oje navyo ndakora najuksi navyo arakora yawe we ndirumva yaramaze no gucuya kubera kuyo so sasa dukuvuga iki rero aha uzi uko wahonjeje ntuzusubire kuvuga umuntu ngo ni Imana muri Imana ya mwese ukabuzi yuko ico cyawe utaracirega muri Imana ya mwese none ico cyaha kibicaha ryari none Kirsi ico cyaha ceri yibaza ko kibicaha iyo gifashe nk'icaha kuko ivyaha byose biriho ni byinshi kwica si icaha mbe umuntu yishe ko abarozi kwanza ndanabivugira uko uburozi bibaza ko babufata ku ibaraya ahaciye bagomba bamuvuga ba nyene baramutinya ko arabayica abantu nyene uco vyumva oya ntibabutiye bakwiye rero kumutiya imaraya uzora ugize inziguri imaraya ucupfa uri umumara ugize inzigu ucupfa kubera iki besho usanga n'abantu stress nyene abantu nyene ataco bibatwaye yes urumva ko ari atari mbega ivyo vyimviro yamaze kuza ko mu mutwe ko ukora ako kazi ga Kirsi kandi atari do yanje nabikubiye yarisha Benisho rega si do singabire yanje oya ariko je wabinyagirije ko nabikoze bega wewe hoho bimeze gute ku ruhande rwawe wabimbajije kanaje ndabikubaza kadi wavyanse kandi deja bona yuko nejo mwijoro ngo bareba ukoreye ko mana Kirsi kabana rega kumbesha shano havunteranya ku bantu Benisho ndakene kumenya bega urabona Benisho je ndakubwira ati nubwo hejo jero bavyo bavyarashitse nkabikora je sinotinya kubivuga ngo narabikoze kubera iki none ubihakane warabikoze uriko ubihisha abantu uriko ubihisha Imana yarabibonye ko wabikoze kandi ntiwaryohewe none inde wewe kandi narabibonye ko waryohewe umwana gabana wararyohewe hama ugaciza kunyegeza uburyohe warayurose yashikuruka umunyagiriza ibintu kandi uzi ko tarabikora yes ariko nize ku ruhande je umuntu menga nk'umuntu atarabikora yomenya gute ko birimwe uburyohe ga Kirsi nka je sindabizi ivyo bintu n'ukuntu bikorwa oja bivana n'umuntu none kubera iki Adam na Eva babuje kugicamwa bakakijya ku nguvu ese ho tuba twibereye neza nibo babitumye man gusa nta kibazo gusa tuzobana navyo harakantu bavuze ati nk'Imana ndakubaze wewe nk'Imana yovuga ati reka dutwara abakobwa tubasubize zambavu zanye zisubire hahandi wewe torike ngo musubire mu mbavu ni musubire mu mbavu zacu nkandanye nyene ube kwa rubavu barusubizemo oya nitwovyemera deja kandi bakubwira ati isi nishura kuryoha itaremwe umugore nuvuga sexe féminin none kubera kandi nibo batwibaruka nibo batuvyarega nitworonka n'abandi babone Imana mico gihe kimenye ukuntu ibigenza none uri Imana oya sindi Imana none ikimenya yo ukuntu ibigenza nico gituma rero wowe uhombye ijipo iyo gituma uri kuvuga yuko idashobora kubatwara kubera ubuhombye ashani atari kure ariko je ku ruhande gwanje ego birakenewe ariko bikenegwe mu nzira nziza basi mu nzira nziza gute apana vya bindi kuca uba umupiti kuca uba umumara ya Kirsi uca ufata ugwe ukajyamana n'umuntu ari we wese so nakubwiye kandi bafise don none bafise don baca bagenda bakagira none genda ubabaze none ngenda ubabaze je niko ndabavugira nkuko baba ko barondera ubuzima sivyo ufise don y'ubujournaliste sivyo bo bafise ingabirano yabo ariko dusubira inyuma ga Kirsi kuba umumara ya sidon ni don singabirano kweka atari ingabirano y'abatari ingabirano yo kwikorera abagabo umviriza y'abatari mara yo kwikorera abagabo 200 ku munsi shabe ni shumani man je ku ruhande rwanje Kirsi sindatahura neza kuvuga ngo ni ingabirano kuba nuvuga uburi umuntu nuvuga udandaza umubiri ibiki du genre nk'ivyo sindiko ndatahura neza gute wobisigura kugira ngo umuntu atahure neza iyi mpamvu uri kurabivuga gutyo kubera ko
umuntu atamugabo ufise sivyo atamugabo uvuga ati ugiye kuvuga ivyo uvuga ngo vy'ubumaraye ugiye atamugabo uvuye usiga mu nzu sivyo ukagenda uburi barya ni nko baba ko barondera amafaranga ubuzima ariko nk'urya asize umugabo mu nzu niba bari maraya kuko abasize umugabo we mu nzu agiye umugabo bagize eta civile agiye hanze niba bari maraya aje tuvuze ati rero bajya bita ko ari imaraya sibo bakwiye kwitwa imaraya oya sibo bakwiye kwitwa imaraya kuko baba ariko barondera ubuzima yes ati rero umuntu yitwa imaraya ryari rero Kersi nshaka kusigurire neza umuntu yitwa imaraya yasize umugabo mu nzu nk'ubu dufate nka jewe sivyo mfise umugabo nkagacanza ukacuza kundondera tugaca dukubitana kandi mfise umugabo mu nzu aho uca witwa imaraya kandi pasambanye kameme none nka jewe nubwo no kubitana none hari umugabo mufise ati rero nta caki wakirimo nta kiba kirimo kubera ko bivana n'umuntu uko abifashe wifashe icaka ibica iwaje ntabifashe cyane kibica yes kumbura ati rero abantu babitahura gutandukanya ariko abantu benshi babona ko bajyanye baba badafite n'abami n'abagabo baba bakagenda kubwira ivyo bintu n'abandi bagabo babandi babona umenga bobo baba byitwa ko ari indaya nyine uko nyine kubwakisa kubwira ati bajyanye ntibaba bakwiye kwitwa indaya bajya bari ko barondera umuzima bari ko barondera ubuzima ko babagize imana bakaronka iyo ngabire no kuvuga kuyikoresha nico nibaza ko atari kibazo ashani atari naragenda ahura kabisa sera bwamumve neza Kersi ariko nizere ko explication atanze niyo kuko je ko bwanje ndavyumva neza gute woja gusambara nundi muntu hanze kandi ufise umugabo mu nzu je ko bwanje no kwita indaya je ko bwanje naje niko no bikora sivyo naga Juma Jux utwaye umugabo wawe mu nzu uragiye hanze kurondera undi musore utaye umugore wawe mu nzu uragiye hanze kurondera unuvuga yindi nkumi ku bwanje vraiment uko pite sivyo none tuvyite gute nico bituma imana yabujije noreza kubaza umaze kubura umugabo ubana n'undi mugore mu nzu ukamara kujya guhonja hanze ugasanga hameze bye kurusha umugore wawe ucugumayo nico bituma rero uca wirinda guhonja ahantu hose none kugira ngo umuntu ashe kuri stade yo guhonja hanze ga Kersi kurundi ruhanje tugaruka ku rimwe bw'abakobwa nabwo mabufise mu ruhara ni kuvuga ko nibaje kudodera dore gasha aje kudodera ribiki bani none ko riko uvyemera kandi uzi ko ari umugabo w'umuntu dore ndakubaze abwiye ati je umugabo antampa abiyeti umugore waje ntampa agacambira ati je here twisokanire zo guhakira kintu cyose aje kubukere bafise uri kurumva yuko we uri wowe bugisha wewe je no kwihangana ndumukobwa wewe benisho no kwihangana kuri kwimana kuko je sinumva ukuntu noca nemera kugena n'umugabo w'umuntu sawa nibwo bwenge imana yaduhaye rero uca wemera ariko imana yabaye ubwenge kugira ngo ukoreshe nabi Kersi tubukoreshe nabi bazi ndakubwire umuhungu n'umukobwa ntibafise ubwenge bumwe bafise bumwe ariko ntibukora kumwe yes ariko kurundi ruhande rero ubwo bwenge basi nabo butakora kumwe n'ubwenge bwose ariko nuko kucubukoresha nabi ga Kersi ugenda ukagenda n'abagabo babandi none ndakubaze none je kumbwira ati shaka kukwitaho none nabuze umuntu anyitaho bica bigenda gute oya uri kuca wihangana ukavyihoza mbabarira usanga ari imana iba yirankopesha na ibira iragutiza umugabo w'abandi none ndakubaza ibari nkube imutumbereje wanje sivyo sije mba ndumukobwa ndije yene sivyo mu gihugu aba yagiye arahura na benshi agacemera guhagarara imodoka kurabonye jewe sivyo so kuvuga ko ibari iba yamunzaniye iba yaramunteguriye uko yomfasha kiriko nibaza ko dufashanye ko imana yoca imutuma agaheba umugore we mu nzu akaciza kurondera amuheba gute kandi bararana mani bararana urumva turatizanya basi muratizanya none gute mutizanya kandi umugabo ari uwumwe muri Bibiliya vyanditswe vyanditswe umugore kazoro gukora abagore indwi ivyo vyanditswe muri Bibiliya ivyo biranditswe muri Bibiliya wari usoma Bibiliya niyo mpamvu oya ntumva ivyo biri muri Bibiliya nshaka wajenyene urumva ariko urumva ko uruhande rwawe utovyemeraga Kersi vyo mbabaza mani cyane na divorce twashatigira divorce nenda kubaza uje kumya nshaka kukwitaho reka sije mba namurondeye mani so wamukweza sije mba namukweza yabwiye ati je ndagukunda kandi sikuvuga ngo ndamumarira ivyiwe je sindamurira ivyiwe none nukuvuga nguriye nkako gafana cyangwa kangura kandi kantu nyeneye kibazo kiri hehe ntangorane hari uremera ko ugendana n'umugabo w'umundi atangorane
umugabo wundi gute bana rigaje ntituragendana je nakubwiye tumaze kugendana sivyo ndikuvugira abagendana nabo kibe gusa ububaye urupfu bubisanzwe hagera ubwo ugenda hose uzamenye ko urupfu uriko urakora ibintu bitari vyiza nukuvuga yuko ugize none ntibagenda kurahira ati tuzotandukanywa n'urupfu n'uyu mugabo waje bishegera patira kaba niwe muhabara rero urupfu yes kumbe je nari ko rwa rupfu nyene baja kuguhamba ku mpanda bashi baba bavanye kubera bahabara ni rwa rupfu rubarujutse rero ya canke niyo mpamvu Kirsi atarashaka kurongorwa abasha kubera iki beni ivyo nyene uzivyugirira ivyo no ivyo abandi babagira jari nk'umugabo wanje umugabo wiwe muhakeye ikwiye Benisho sivyo ukamwakira neza avuye ku kazi ukamugirira massage sivyo muga niyaza agasanga wicaye hariya mu ntebe uri kurafuruguta mu mbabura akaza akashika akagenda kikura ikoti akibikira ibintu agacashika aryama ntugiye kumutwara muri douche none ni iki kizomubuza ataja kurondera keya handi keya iraronderwa nuvuga umugabo wamuha keya sivyo avuga ati no kukaza avuga ati sije mbona ndatashe basha mugare ryo ndahake avuga ati basha mbebo kongera kisa tukaba turigumira ku kazi kandi urasukora abantu nk'ivyo bishikira ngaha ni benshi mani rega ndiko ndabivuga kubera bibaho mani yego ariko mamanje ntivyamushikiye kwese Kakakoga karagitse. Nivyamushike guturabizi wewe. Ndabizi kubera mama n'umuntu n'umuntu yakunda cyane kuko n'igihe papa agenda yarababaye. Yego. Papa none ari he? Tanzania sone mugore. Sone mugore. Nari yagiye gute kandi mama yamuhake. Ni kubera none abatanzania n'ubazi. Abatanzania n'uwe ni kubera utabazi. Ni kubera yere vyarashitse yere. Dija birashika yere habaragenda gusa iyo baba bishika kagira bahajira umuntu w'Uburundi bari kuvana Ati rero ku ruhande rwa Kirsa kubwira yuko uri umugore utanga keya neza umugabo ntashobora kuva none Benisho wasiwenda kubaza kuje hariho aba ex benshi muri bagijana n'ababiri muri bagijana bose babwira ati Kirsi dakubuye keya yawe cavuga ati pole sana mani ati warahomvye ntako ndikoshatse kwigira intuze kwigira ibarabara raca ndakugira iki pole sana warusiyidireze gurya gudayidi darogireze yo jomana yake none ndiko bimeze mani niko bimeze ariko ku rundi ruhande Kirsi arabandi bahabwa keya ariko bakabikora bakagenda bakava mu rugo bivanye nuko umukobwa wundi dufate nkamwebwe mutagira abagabo ngo aca mwinjira mu ngo z'abandi uye nta numwe Benisho nta numwe babishira rero ndumva no kuvuga iki ubugabo wawe ko dufate we ufise abagore babiri Beni sivyo nko dufate manzu nume nko dufate muratiza so dufate nkubu yateguye ati iwanje azohalala land iwawe mardi so no kuvuga iki rero aje saga turi mu bikorwa bimwe cyaca ngenda nkamugwa munda sivyo nkamuhake atarashika no mu nzu sivyo kagaca ndamutwara no muri douche kamu humva nkamhake yo sibaho iwanje azotangura avuga ati burya rero anyenzuza ndarara kane iwawe ndara gatatu shaka kwiguma oya kea tutaraja mu rugo cyane ko turabona umenga iyo niveau niturashika ko cyane ariko turi muri copinage mbega muri copinage yo kwera bikwiye gake bikwiye gute bikwiye kuko ubu tipe musohokana umuhake yashaka yose iki ndikuvuga ko iki ubu tipe di abatipe ni nk'ababebe hewe warubizi hagute rero Benisho basha abatipe ni nk'ababebe so ni kuvuga ko rero umutipe umudekesheje ababebe neza uramufata ukuraruko neza kabebe nyine yego hamwe yumvira ati basha jewe sishobora kuza kukudurya iwaje ntaco hariya ntacombuze arabekesha aragira iki ya none wewe ko ivyonyo bizivye sege akasi baguheba gute wijana na babiri bose oya dice nabaheba man dice nabaheba kuko wabaheba kubera iki no nabaheba kubera abafata bari ko ramvanga ncumba za bakuvanga kubera hari kantu biharaje ngo isahani imwe ngo kuyirirako ngo birajinana cisinzi
mbe ndaba je birantangaza ivyo bintu vy'abagabo bigira mbe twebwe abagore ko mubana atari adasohoka no hanze ku wundi mugabo mugaka bakumva amerewe neza kumva umenga isaha nimwe ngo indyayo umwe n'uburozi urumva yase ariko je ku ruhande rwanje mu runari nzavuga gutyo nyaba bafise ako kageso nyene abasanzwe bafise ubwoko bw'wabo niko buba bwarakurikiranye Guys bakuzi wa Buja TV ni Kersi ariko aradusigura neza kumbura ariko Kersi je mu explication uko natangaje ku bwanje ndiko ndazitahura ariko ku rundi ruhande ndafise nuvuga kantu kabadidare abantu bariko baradukurikira ndafise ubwo bibaza kwa gutabura nabi Kersi ariko ivyo uravuga birumvikana n'ukuri sivyo none ariko nizere ko ariko bimeze neza cyane kubwawe ati ro bimeze neza cyane urabitabura neza je ndabitahura kuko ivyo wanye n'ibintu bamyigisha kuva kera Ego. Yes ariko je naho twavuganye byinshi ariko akantu nashaka ko tuvugana ko gato yiga Kersi. Muri no misi ko turabona mariage nyinshi ziko ziraba. Kandi ko tubona diverse nyinshi ziko ziraba. Bibaza ko biva kuki. Biva kuko urya umugabo ashobora gutwara umugore yaramenyereye abahungu benshi agaca asanga umuhungu ni aduza yari yizeye ko aduza 4 jeux. Aduza connexion ya 2 jeux. Deuxième génération. Wowe yari yiteze 4e génération. Umva aho utahura mu kuza aratahura ivyo ari byo ariko kurundi ugasanga umugabo nivyo nyene hanini ugasanga umugabo gute ku ruhande rw'umugabo naho ku ruhande rw'umugabo kuntu biba bimeze ugasanga nk'umugore ku mugabo nta nakimwe ariko ku mukobwa niwe yigumura umukobwa asanga uratashe murinze murya mijoro ryose utanamukozeko none nigika acaza gusaba divorce yaramenyereye abatipe benshi nyene nkabatwebwe hano canke nabandi umva rawe ivyonyura yambabarira je ntibizonshikira sawa nukuvuga iki sinzo kwihangana kuvuga ko nzotwagwa n'umuntu mpenyereye shaka urya muntu azovuga ngo ibiki nibiki uzuvuge basha je sija urya muntu azovuga ngo ibiki nibiki wo twihangane gushika tugire bahiyaje kwaza baje kugupima ko Ego wira sinzoze kuhogereta mu nyuma mvuga ati Imana yarampenze kwanza Imana ndanabizi so icyo ravuga rero ni cyo hanini bivako mariage zirabanyishe go arashaka kuza ukamuka ba romantique imbere yiwe kaba romantique imbere yiwe akavuga ati iki gitipe ndabona ari twara bimeze neza ngamara gushika ugasanga connection ntizigenda neza afise na telefone iganda Temeze neza. Yes, birashitse urarongowe Kersi urambabarira uravuze ati wowe ngo banza gupima ko telefone yawe ikora neza ariko je nshatse gukoresha dukoreshe terme nyene na telefone urarongowe n'umugabo uci usanga telefone yiwe yarapfuye ntikora ucugira ikishitse mu rugo utigera umubona bica bigenda gute Benishu yesu kase telefone yiwe yarapfuye Hewe ndagusabye mbabarire twosha tuvugana ze ndaja hanze kandi ibindi byinshi canke kuri fix hanze canke nze ndagenda gukota telefone hanze nta kibazo Ati rero bo birashitse dote yayitanze rindira dote yayitanze mariage murayigize ta civile yaheze ntiwigere ubona telefone yiwe murashitse mu nzu ico yabashaka isura yanje kuguma ibora so ico yakora gusa Nikuvuga niba shaka yuko no mbona ubwo bwara babwiye kabukora ko gusa ico nta kibazo mugabo niba yandondeye kugira aguma ndaba visitaje gusa acagerageza kuguma arondere ibirongo vyinshi haba nacaca nza agacama amafaranga hazana kota phone hanze bitwaye iki ati rero sada ta telefone afise ofuma wabukana oya turavuga turumvikana tukavuga turabana rero urugo nto ruheba oya sino ruheba ruvuga turabana bebe reka kata phone ufise Kersirajija ati ara bebe reka dafana ufise reka dakwe kurutupanga reka dakwe kurutupanga kwere iyo phone yawe iranjera bro reka rero be uzozurapa amafaranga
basi kande nka 4 pa semaine yego uzumpa basi amafaranga ngenda gukota hatsi none cyo nzoba na chatinga mani ligorane cyane ashira umva ari kibazo gikomeye cyane si kibazo ntarubwiye uvye ndashaka bene umukobwa w'umukizwa yego ntiyemera arahamagara abakozi bati kuri pasiteri mufashe cya mu busengere bagaja gusengera irya telefone birakureka kora ko yaduza amarezi bashari atari kweli yes ariko nuvuga ku muri rusange Kiasi tugira mu busozo mbega ari gikino uvuga ugiye uhanura nuvuga babantu badahazwa na kamwe na babantu nuvuga batahura nabi nuvuga ijambo nuvuga uburaya n'ijambo busambanyi ku buryo adashobora kwitwa umusambanyi apana wa wundi atararongora subiramo sinavyumvise yes kumbure arabantu kujya ro wabivuze twisunze explication watanze avuze ati jewe umuntu no kwita ko ari indaya ni muto ko nuvuga dandaza umubiri ni wa wundi byitwa ko afise umugabo mu nzu cyangwa afite ko umugore mu nzu akagenda kurondera umuntu hanze urumva ni giki kwanza kuduhere kuri cyo ni giki wo hanura abantu kugira gucyo kintu bagitahure neza oya cyo no hanuza abantu benshi n'intumva ariko urapfa kuvuga so cyo no hanura abantu nta muntu adafise umugabo bagiranye mariage bagiye kwirondera ubuzima bwiwe we niba ufise ingabire yawe na ufise yiwiwe kandi ari karondera ubuzima bwiwe ni kuvuga ko hajya afise umugabo mu nzu nta buzima ari karondera kuko urumva abayikwije ibyo ashaka byose arabironka mugabo uri kurambira yuko umuntu atageze rega n'abakobwa kirabamena amani bambaye umubiri kandi kirabamena hajya ntuzobone kandi ubu mukumura ba benshi cyane tuba turaba benshi namwe muri bake ugaca usanga we none kitwa bake kubera iki kwanza ije kintu nakibuze cyane ni kubera impamvu Imana ishaka tuvangane man Imana ishaka tuvangane dukundane nta nakimwe tuvangane nta nakimwe dusangira kabisi nagahiye man akabisi nagahiye umugani waciye basogokuru Yes kumbura dugara mu busozo je kubganje mu rumenga Kiasi explication yatanze nisunze byavuza kubwira ati umuntu yitwa ko ari indaya mu gihe afise umugabo mu ndasize umugore mu nzu akagenda hanze kurondera umuntu hanze umuntu yitwa ko ari umusambanyi ujya yataye umugore mu nzu hama ujya wundi nawe cyo tumwita gute umwa wundi adafise umugabo cyangwa adafise umugore cyo twita yarafise umugabo ariko arakora nuvuga amabanga y'ababutse arondera ubuzima mu gukora ivyo bintu kweli none benishu ni kujyana nkuko nawe nkubu dufatiye aba bafashe umujournaliste yuko babufashe nk'uburaya sivyo none ubuntu bukora nibo bufata nk'uburaya kubera umujournaliste n'akazi keza ntibo bufata nawe bijya navyo kwera Imana bihana kandi Imana yijuru natwe tugiye kuhota ndemwebwe sheri atari kwenda gushimira cyane Kiasi nanjye gushimira nk'abantu bifuza gukurikirana ku Instagram na Facebook cyane ndabikeneye basha ni Kiasi official nanutse mbega nk'abantu bakwandikiye inbox hari abantu basanze inbox baranyandikira ati felicitation abagututse n'abahari abantutse nabo nyene baransanze inbox barambwira ati Kiasi ndagukunda yego ibyo bisaje kandi naje ndabakunda ubu kugira abasubire kwandika ku bwinshi rero Instagram na Facebook byitwa gute Kiasi official ni kuvuga iki ubutoba azi ukuntu bibeze atazi kuri sobanura neza atazi ukuntu baryandika ni Kiasi nta batarizi official ni o fendende f ndende na i na cs na i na a na l ndende yego yes kumbure wifuza kumukurikirana navuga kuri Instagram ayo musanze kuri Kiasi official navuga kuri Facebook avuze ko yitwa gute All Star Queen yes musange kuri Facebook yitwa All Star Queen navuga ufugire follow no na like kuri page Facebook yiwe ni account cyangwa ni page ni page okay ni page hama no kuri Facebook no kuri Instagram nayo ni Kiasi official hama tuzosubira no gutaha Kiasi adusigure byinshi kandi mwifuza yuko twamugaruka aragira basigure neza cyane kumvuga bivanye n'ivyamazi bimaze kumuca abo basi nivyo baze kubora tuzomugarukana kugira ngo adusigure neza cyane hama umuntu wese biva no kuno yavyakiriye tuzosubira no gutaha nibagire subscribe kuri Migwa kuna Beni Band Camera Juma Professional bye bye